Luka igice cya 15 wereye ku murongo wa 11 ukageza ku murongo wa 32. Naha nshaka yuko duhagarara kugira ngo turabe ico kintu ntiwibagire canke ntiwirengagize imizi yawe. Ndiko ndakoresha aya majambo abiri ntiwibagire kandi ntiwirengagize kuko hariho igihe umuntu yibagira ariko hariho n'igihe umuntu yirengagiza. Niyo mpamvu ndiko ndayavugira yose rimwe. Okay? Ikindi shaka yuko tubona mbere yuko ninjira muri iki gisomwa nico iki gisomwa kiduha nk'igicapo. Muri iki gice cya 15 muri Luka uhere ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 10 hariho imigani ibiri cyangwa amaparabole abiri Yesu avuga mbere yuko avuga uyu mugani wa gatatu. Muri aya maparabole igihe yatanguye kuyavuga yayavuze nk'umuntu ariko arishura ikibazo cyari kibonetse muri uwo mwanya. Yesu yari yicaranye n'abantu muri kiriya gihe bitwaga yuko ari abanyavyaha, abatoza kori, abantu bari bazwi yuko ari abantu atakubaha Imana, atagitinyiro c'Imana bafise mu buzima bwabo. Ntabwo ninjira mu mateka kugira ngo bigende gutyo, ariko nshaka yuko ubona ico gicapo gusa. Yesu yari yicaranye n'abantu bari considere yuko ari abantu b'abanyavyaha, yuko ari abantu batubaha Imana, yuko ari abantu babi, abantu bo gushirwa ku ruhande. Hanyuma ari kumwe nabo, aganira nabo, asangira nabo, niho haje iki kibazo aho abagaragaraga muri ico gihe. Reka nkoresha iryo jambo abagaragaraga, ababonekaga nkaho ari abagororotsi, nkaho ari abantu batunganye, nkaho ari abantu basanzwe basenga, nkaho ari abantu basanzwe bubaha Imana. Muri ico gihe bamucisha mu iryisho, batangura kuvuga ngo kameme nawe da uyu muntu w'umukozi w'Imana gutya, uyu muntu abantu bose bubaha, uyu muntu abantu bose bemera, uyu muntu abantu bose ariko aravuga ngo niwe Mesiya, yicaranye n'abanyavyaha, ari hagati mu banyavyaha. Niho Yesu rero yacyatangura kuvuga iyi migani mu kwishura ico kibazo kibonetse muri uwo mwanya. Ababwira umugani wa mbere ababwira ati hari umugabo yari afise intama 100. Muri izo ntama 100 imwe irazimira, aca afata 99 muri izo ntama zibe 99 azisiga ku gasozi, afata inzira aja kurondera ya ntama yiwe imwe yazimiye. Hanyuma ayironse araryoherwa, atumako inshuti n'abagenzi. Murakizi cha kiganiro, tumako inshuti n'abagenzi, atumako itasha inshuti n'abagenzi, wani abatayijera batumiko, atumako inshuti n'abagenzi baraza abati nimuze dufatanye muri uyu munezero. Bararyoherwa kuko mu ntama 99 imwe yazimiye yari ifise agaciro kadasanzwe imbere yiwe, mu buryo yumvaga yuko adashobora kubunga na 99 mu gihe hariho iyindi imwe itari mu kibanza yari ikwiye kubamo. Uwo n'umunezero wiwe. Avuga n'uwundi mugani wa kabiri, avuga ngo hari umugore yarafise ibiceri 10. Kimwe muri ivyo biceri kiramutakarana. Uyu mugore afata
imuri, afata amatorshe, afata amatara, amurika ahantu hose, ararondera icyo giceri, ntiyatubye umwanya yakimaze ko, ariko yarakirondeye umwanya yakironse. De toute façon nticyari igiceri cy'ibibi by'iwacu basi cya menshi ngaha mu Burundi ni cya 50. Nibaza yuko cyari igiceri kameme gituma umuntu yatsa amatara akarondera. Kandi ndazi yuko ari abantu mutakaza ibiceri vya 50 ntimunamenye yuko mwabitakaje. Ariko igiceri umuntu yatakaje kimwe kikamubiza icuya, kikamuha kurondera akarondera kugeza igihe yakironse, naho nyine amaze kukironka agaca atuma ko inshuti n'abagenzi nimuze tunezerwe kuko nakironse, akaryoherwa. Yesu aba ati sinumva uko ngene uyu muntu ibiceri 9 bitamuhagije kugira ngo atuwo mwanya wose kuri icyo giceri kimwe cyari kiri important kuri we. Aca aravuga ngo uko rero niko biri ku Mana. Umviriza, Imana yaje kurondera iyo ntama yazimiye. Imana yaje kurondera icyo giceri cyazimiye. Imana ntibumbwa na 99, Imana ntibumbwa n'9 biraho, na wabundi umengo naho yogenda atakibazo, we aramuvaloriza, we aramuha agaciro. Ikibazo si kindi nuko ari uwiwe, yaramuremye, aramukonsidera, amufitiye ivyiyumviro vyiza, amufitiye umugambi mwiza, amufitiye ivyizigiro vya kazoza. Sasa mbere yuko ninjira kuri verset 11, reka mvuge aka kantu mkrotira ngaha. Icyatumye Yesu aza mu isi cyari ico, ko ari kugira ngo akurondere. Reka ndakubwire, naho bovuga ngo life center yose bariko baraja mu ijuru kandi sans foyer sans permanence barinjirayo, ukaba ari wowe wengene uri ngaha, reka ndakubwire ngo ntabwo aryohererwa gusa na life center yose we utarimo. Icyamuzanye, icyatumye ashira ku ruhande ubwiza n'icubahiro ciwe, icyatumye ashira ku ruhande ubumana bwiwe, akemera kwambara ishusho y'umwana w'umuntu, akemera kuza hano mu isi ko kugira ngo akuronke wewe. Kandi uburyo bumwe buhari kugira ngo akuronke, yaratanze ikiguzi cy'ubuzima bwiwe, yapfuye kugira ngo wewe ushobore kuronka ubugingo. Ariko rero ubugingo kuburonka ari uko wabwakiriye mu kumwizera. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ntashaka kwinjira mu bindi ntaravuga iki kintu. Ukaburi ngaha, nimba waje uno munsi cyangwa nimba unasanzwe uza muri life center, ukaba wibaza yuko wewe kuri we nta gaciro ufise, ukaba wibaza yuko upfa gusenga kuko ari kwa Mungu, ukaba wibaza yuko kumbure jewe ntiyonyemera, cyangwa ukaburi ngaha n'ivyo bibazo byose ndiko ndavuga utanavyibaza, na vya bindi ntavuze utavyibaza, ariko ukaburi ngaha juste kuko ari kwa Mungu, ukaba utarizera Yesu Kristo. Reka ndakubwire, wewe uratakaye, kandi yaje ku bwawe na karyo kawe uno munsi gutuma ryoherwa kuko yamaze kukubona. Niyo mpamvu uri ngaha, niyo mpamvu uri kurumva aya majambo, ariko uramwemerera, uramwizera. Ukizera uyo Yesu, winjira mu munezero w'abana b'Imana. Ukizera Yesu, wewe ubukize urupfu rw'ibihe bidashira. Yesu ashimwe. Amen. Reka rero ninjira kuri uyu murongo wa 11 mbandanye. Impamvu natangiye kuvuga ibi ndabikura mu nzira nuko namaze kubona yuko kenshi hari igihe mu gusoma iki gisomwa twibaza yuko ngaha Yesu ariko aravuga ukijijwe n'udakijijwe. Ariko ngaha Yesu ntariko aravuga ukijijwe n'udakijijwe. Ngaha Yesu ariko aravuga kubakijijwe. Kubera iki? Kuko ngaha Yesu atweretse umuvyeyi, atweretse n'abana. Atweretse umuvyeyi
atweretse n'abana muhira. Aba ni abana bafise umuvyeyi. Niyo mpamvu Yesu mu kuvuga iki gisomwa ntabwo yavuze ngo aja kurondera, kubera yuko uja kurondera ikintu cyatakaye. Ariko ngaha yewe ntariko aravuga kuvyerekeye kuja kurondera, kuko nta cyatakaye kirimo ngaha. Niyo mpamvu nashimiye kuvuga iki kintu mu buryo butandukanye n'ivyo bindi bibiri natanguriyeko. Aha ariko aravugana n'abantu deja bari mu muryango, n'abantu deja bari bafise umuvyeyi, abantu bamaze kwizera Yesu Kristo, abantu bagizwe abana deja mu muryango w'abana b'Imana. Nibo atangiye kwiyadresa ko uno munsi. Nico rero nshaka yuko tubonera kumwe. Navuze ni ijambo tuza kuganira, ni ijambo rivuga ngo ntiwibagire imizi yawe. Ntiwibagire imizi yawe. Reka ndakubwire, ubu sinzi abakora kuri RTNB, niba dufise abakora kuri RTNB ngaha muri Life Center Ntavyonzi. Ariko kera muri RTNB batwerekaga isinema yitwa Racine. Kuntakite. Abayizi barayimenya. En fait, ni sinema itangurira muri Afrika igahereza muri Amerika. Ni sinema ivuga ubuzima bw'abirabura mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 8. Igihe nibaza yuko ari n'amajana 7 gutyo. Bo en fait ni muri ya myaka ya kera. Igihe bazaga gufata abirabura babakura muri Afrika babajana kuba baja muri Amerika. Rero itanguriye muri Afrika mu gasagara gatoya hafi y'umugezi runaka mu myaka hafi y'igihumbi kimwe n'amajana 9 canke n'amajana 9 yamaze gukwira. Uwarariko arahakonta iyo histoire ntiyarariko arahakonta histoire isanzwe, yarariko aravuga imizi yiwe. Umunyamerika atigeze agera muri Amerika, atigeze yexperimenta ivyo basekuruza baciyemo, ariko azi amateka yabiwabo, akabazi aho sekuruza aho baje bava. Niyo mpamvu yaciye avuga iryozi, avuga iyo nkuru. Rero iyo filme bayikinye bahagaze ku gitabo cyanditswe n'abakomotse kuri uwo mugabo yitwa Kuntakite, cyitwa Racine, imizi. Okay? Impamvu mvuze ibi nibi, kubera yuko vyaragaragaye yuko iyo umuntu yibagiye imizi yiwe biroroha cyane kwishushanya n'ahari. Iyo umuntu yibagiye aho yaje ava biroroshe cyane kwiyibagira uwo ari we. Uwo mugabo yarinze apfa bamwita Tobi, we yiyita Kuntakite. Kubera inkoni nyinshi yemeye yuko yitwa Tobi, ariko mu mutima wiwe avuga ngo jewe nitwa Kuntakite, umwana wa naka. Yamaze gupfa, umukobwa wiwe yagiye kumva yiwe ahanagura izina Tobi, yandikako Kuntakite. Umwana wiwe abibwira ati wowe uri umwana wa naka gutyo kugeza inzungane sinzi zingahe bose. Ofate reka ndababwira ilfo yuko turondera andi majambo mashasha dushira muri dictionnaire y'ikirundi. Okay? Ama generation angahe agenda kurikirana azi ndumwana wa naka kugeza kwa sekuruza wa Kuntakite muri kagasagara kiwabo. Ivyo bigatuma uyo muryango umwe cyangwa iyo linye imwe igaragara nk'itandukanye n'abandi birabura bari bahari muri kiriya gihe, kuko abandi bumvaga yuko bashobora kwishushanya n'ibiriko biraba cyangwa n'abantu bari kumwe nabo, mu gihe abangaba bo bagumana akaranga kiwabo. Mu buryo bavuga ati ndi muri Amerika ariko ndi umunyafrika. Haleluya. Nivyo shaka yuko tubona muri aka kanya. Wibagiye imizi yawe uriyibagira, wibagiye imizi yawe urishushanya,
wibagiye imizi yawe unabura aho ukuri inkomezi zigushoboza gushishikara. Haleluya. Okay, reka dusome rero igice cya 15 Luka mpere ku murongo wa 11 ndageza ku murongo wa 19, ibindi ndabibandanya mu nyuma. Kandi arababwira ati habaye umuntu yarafise abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data, mpa umugabane w'ibintu notwaye, abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike ishize umuhererezi akoranya ibintu vyiwe vyose, aragenda aja mu kindi gihugu cya kure. Ashitseyo yayisha ibintu vyiwe ubuhumbu. Abimaze vyose, ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntihagira umunutsa. Yisubiyemo aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara iri kwiranyicira hano. Mve hasi nje kwa data mubwire nti data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, fuma ungira umucangero wawe. Imana dufashe cyane. Okay, shaka yuko rero turabira hamwe iki kintu. Nanamaze kuvuga aba n'abana muhira bafise umuvyeyi wabo, kandi mu mico y'Abisirayeli umwana yashoboraga kuba independent igihe se atagihari. Aussi longtemps umuvyeyi wiwe agihari, umwana yagumaga ari dependent ku muvyeyi wiwe. Ntabwo vyakundaga yuko umwana yumva yuko hari ibintu vyiwe afise umuvyeyi wiwe agihari. Mu yindi mvugo, ivyiwe vyabaga ari ivy'umuvyeyi, ariko kandi ntaco vyanahinduraga kubera yuko ivy'umuvyeyi vyabaga ari ivy'umwana naho nyene. Tuko turabibona rero, umwana yabagaho ari dependent ku muvyeyi wiwe, ariko kandi azi yuko ivy'umuvyeyi ari ivyiwe. Ariko kandi iki kintu shaka yuko mucumva, naho ivy'umuvyeyi ari ivyiwe, uyu mwana aracari dependent ku muvyeyi wiwe. Mu yindi mvugo, ubushobozi bumuhesha kuganza ubutunzi bwa se ni dependance kuri se. Ibimuhesha uburenganzira bwo gutegeka bigakoreka mu nzu ya se ni dependance y'uyu mwana kwa se. En dehors ya dependance kwa se, uyu mwana nta bushobozi afise. Agerageje kuba umwendependa, agerageje gukora ibintu uko wavyumva, agerageje kubaho ubuzima butandukanye cyangwa ubuzima bwirebera ku muvyeyi wiwe, abatakaje autorite mu rugo kwa se. Ntibisobanura yuko atari umwana kwa se, ariko yatakaje autorite afise mu rugo kwa se, kuko ikimuhesha ubushobozi ni ya couverture y'umuvyeyi wiwe. Turimo kuvyumva ibi bintu, ariko shaka yuko mubona iki kintu. Aho uyu muntu afise vyose ari sous couverture y'umuvyeyi wiwe, aho atakintu na kimwe yimiriwe, aho icyo ategetse gikoreka, aho abantu bose bamwumvira nk'uko bumvira umuvyeyi wiwe, aho icyo akeneye cyose akironkera mu gihe cyaco. Uyu mwana ageza ahantu abwiye umuvyeyi we ati, umviriza, jewe nshaka kubaho ubuzima bwanje uko ndabwumva, nshaka kubaho uko nshaka, nshaka gukora ibintu uko jewe ngomba. Sinkikeneye couverture yawe, ndakeneye kubaho uburyo jewe ndavyiyumvira. Mwibuke ivyo afise vyose ni vy'umuvyeyi, kandi nta n'uburenganzira yari afise bwo gutegeka umuvyeyi wiwe kumuha umugabane wiwe.
kuko ntacyo yarabuze ari mu nzu kwa se. Ariko kandi umuvyeyi mwiza areka umwana yigeragereza. Noke ushaka kuba umwendepanda, ushaka kubaho uko uvyumva, ushaka kubaho uko ukora, gukora ibintu uko ushaka, ni nta kibazo. Ndaguhaye uburenganzira. Urafise uburenganzira bwo gukora ibintu uko ubishaka, urafise uburenganzira bwo kuja aho ushaka, urafise uburenganzira bwo kubaho ubuzima ushaka. Ariko hari ikintu uzoba utakaje, ni couverture yanje. Imana dufashe cyane. Icyo uzoba utakaje urondeye independance kuri jewe, uzoba utakaje couverture yanje. Munyemerere ndabwira iki kintu mwikuremwo ibi vyumviro vy'ama independance yo muri ibi bihugu vyacu. Siko nimubone icyo ndiko ndavuga ngaha nka dependance na independance mu buryo bwa independance y'abarundi ku babirigi. Sivyo ndiko ndavuga ngaha. Siko ndiko ndavuga umuntu akubeshejeho a 100%, ubuzima bwawe bwose bugizwe nawe, ariko ukumva yuko ushobora gukora ibintu uko bigomba. Kubera iki? Kuko uburyo Imana yaturemanye ubuhinga bukomeye. Imana yaduhaye ingabire zitandukanye mu buzima bwacu. Hariho abantu b'abakerebutsi bazi gukora ibintu neza kandi bikaroranirwa mu buzima bwabo. Hariho abantu bazi gucengacenga ubuzima kandi bagashika kuco bashaka gushikako. Hariho abantu bazi kurondera kandi iyo barondeye ntibabura. Reka ndakubwire, no muri iki gikorane grande partie y'ibizoba biriko biravugwa izo bihagaze kuri ivyo, kugira ngo ico kintu kiri muri wowe gishobore kuduga gikore uko niko Imana yaturemye. Aho umuntu ashobora gukoresha ingabire ziwe, ashobora gukoresha amatalent yiwe, ashobora gukoresha ubwenge bwiwe, ashobora gukoresha ubuhinga yize mu ishuri, ashobora gukoresha amayeri yakuye hirya no hino mw'isi bivanye n'amasituation cyangwa circonstances atandukanye yaciyemo. Umuntu akaba azi ukungene ivyo vyose abishira hamwe bikamushikana ku buzima bugaragara mu maso y'abantu yuko ari ubuzima bwiza. Ariko reka ndakubwire, ivyo vyose Imana yashize mu buzima bwacu yabikoze mu buryo ubuzima bwacu budepanda nayo a 100%. Udashaka kudepanda n'Imana, Imana ntigufata ku kanigo. Imana ntigufata ku nguvu ngo udepande nayo. Iraguha uburenganzira bwo kwemera kudepanda nayo, bwo kutadepanda n'ubwenge bwawe, bwo kutadepanda ku ngabire zawe, bwo kutadepanda ku bushobozi runaka ushobora kuba ufise mu buzima. Imana yakuremye, Imana yandemye, Imana yaturemye mu buryo tudepanda nayo a 100%, tudahagaze ku byo dushoboye cyangwa ibyo tudashoboye. Ariko irubahiriza uguhitamwo k'umuntu, irubahiriza amahitamo y'umuntu. Niyo mpamvu uyu mwana yavatse nshaka jewe kuba independant. Umuvyeyi arambwira ati okay, ndaguhaye genda kora ivyo ushaka. Umwana afata ubutunzi bwiwe, afata pari yiwe, afata heritage yiwe, afata inzira aragenda hano kure. Nshaka yuko mubona ikintu ngaha. Muri iyi nkuru batubwira uwagiye kure yaho se ari. Nk'uko bisanzwe hariho abantu bari muri eglise bumva yuko badashaka kuguma muri ico kibanza, bati no, ndashaka kubaho ubuzima bwanje, akaja hirya y'ubuzima bwa church, akaja hirya y'ubuzima bwa eglise. Abo bantu barahari. Ariko kandi iyo turiko turavuga umuntu kuja kure y'Imana, ntabwo ari umuntu yahevye eglise gusa. Hariho n'abantu bari kure y'Imana bari muri eglise. Hariho abantu bamaze kuba independant ku Mana kandi bari muri eglise. Imitima yabo yamaze kuja kure. Ils sont là, bari muri eglise. Reka ndakubwire, batubwiye tuduza amaboko barayaduza, batubwiye turirimbe bararirimba, batubwiye ngo dusenge barasenga, batubwiye dutanga amashikano baratanga amashikano. Ibikorwa vyose bikoreka muri eglise barashobora kubikora. Ariko aba bantu deja baramaze kuja kure. Imana dufashe cyane. Agahinda gahari nakahe nuko rimwe Yesu yavuze ati ngo mwebwe na Yesaya yarabavugishijwe ko ubwo yavugaga ngo
mumpimbarisha iminwa ariko imitima yanyu iri kure yanje. Imana dufashe cyane. Okay? Rero aba bantu bose barahari. Hari abantu bibereye muri eglise baramaze kuja kure y'Imana, hakaba hari n'abandi bari kure y'Imana bakanava muri eglise baramaze kwigira. Okay? Ikintu ushaka yuko tubona niki ni kenshi ni impamvu ituma dukora ivyo dukora. Reka ndakubwire, igihe cyose tubaye independent ku Mana, nta kabuza yuko ibindi bintu bidatwara imitima yacu. Igihe cyose umuntu yumva yuko ashobora kubaho uko ashaka, igihe cyose umuntu ashobora kumva yuko ashobora gukora ibintu uko avyumva, atiyumviriye ku muvyeyi wiwe, uyu muntu ntagishobora kudatwara umutima wiwe. N'importe quoi kiza kiratwara umutima wiwe. Ashaka bari munzu, ashaka bari hanze y'inzu, umutima wuja kure y'umuvyeyi wiwe, kuko uyu muntu yari yaramaze guhitamo kuva kera kubaho ubuzima butandukanye cyangwa ubuzima buri independent ku muvyeyi wiwe. Bamwe babikora kuko bibagiye imizi yabo, bibagiye yuko ikibaho ubuzima ni ico giti, ikibaho ubuzima ni uwo muvyeyi wabo. Kwibagira yuko aho bavoma ubuzima bwabo ari ku muvyeyi wabo. Reka ndakubwire, aba bantu bajanwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Navuze ni barashobora kuvyibagira, ariko kandi hariho n'abavyirengagiza, bakaba bazi yuko ubuzima bwabo babuvoma ku muvyeyi wabo, bakaba bazi yuko ubuzima bwabo babukura ku Mana, bakaba bazi yuko uburaro n'uburamuko bwabo buva ku Mana. Ariko abo bantu bagahitamo, bakavyirengagiza, bagahitamo kumva yuko bashaka kubaho nk'uko bagomvye. Imana dufashe cyane. Amen. Rero ibi bigira ingaruka mu buzima bwacu. Uyu mutipe amaze gucomoka aragenda. Iki ni ikintu cyankoze ko cyane iyo ndiko ndiyumvira kuri uyu mupeti. Reka ndakwereke. Namaze kubona ubu bwoko bubiri butatu bune bw'abantu. Hariho abantu bashatse independence ku Mana, bashatse kwikura ku Mana. Aba bantu bamwe bakamenya ukungene beinvestisa ubuzima bwabo, kandi mu kuinvestisa ubuzima bwabo bakabukuramo inyungu, kandi bakaroranirwa mu buryo buboneka. Aba bantu bakaroranirwa mu buryo buboneka kandi bari independent ku Mana, batifatanye n'imizi yabo, batifatanye n'Imana, bakaroranirwa. Ako kandi hariho n'abandi bantu mu kwitandukana n'Imana, abo bantu bibaza yuko ibintu vyikora, bagakubitika mu buzima, bakamererwa nabi, kuko ntibazi ukungene beinvestisa ubuzima bwabo, ntibazi ukungene beinvestisa ubutunzi Imana yashize mu buzima bwabo. Aba bantu bose babiri barahari. Ariko naho abo bantu babiri bahari, reka ndakubwira yuko hariho n'abandi bantu babiri bahari. Hariho abantu bari dependent ku Mana, hariho abantu bakimase ku mizi yabo, bakivoma ubuzima bwabo ku mizi yabo, ariko aba bantu bakaba bazi n'ukungene beinvestisa ubuzima bwabo. Mu kuinvestisa ubuzima bwabo sous couverture y'umuvyeyi wabo, nabo nyene bakaroranirwa, kandi ubuzima bwabo bukarushiriza kuryoha. Ariko kandi hariho n'abandi uko nyene bari atashe ku mizi yabo, bari sous couverture y'umuvyeyi wabo, bakiri independent ku muvyeyi wabo, ariko nabo nyene batazi kungene beinvestisa ubuzima bwabo, nabo nyene bagakubitika mu buzima, bakamererwa nabi mu buzima, kandi bari mu nzu kwasi, bari sous couverture y'umuvyeyi wabo. Imana dufashe cyane. Ibi ndabivuze mbikuye kuri iki kintu. Uyu mwana amaze gusohoka ntiyashoboye kwiyumvira ukungene n'imiburiburi basi ko hari ico natakaje ku muvyeyi wanje, ariko ivyo mfise ndashobora kuvyinvestisa muri ubu buzima. Mu kuvyinvestisa mu buzima birashobora kumpa kuroranirwa, birashobora gutuma ubuzima bwanje bumererwa neza aha hanze. Ariko ikibazo ni ikihe? Nkuko nabivuze, ni yuko uyu mutima wawe ku muvyeyi wawe nta kintu na kimwe kitogutwara. Umupeti yinjira muri ambiance, hako yinvestisa aja kuryoherwa,
kandi reka ndakubwire iyo uri umuntu w'ibirori muravyumva iyo uri umuntu w'ibirori ukaba unafise ibituma uba mu birori ucugira abagenzi benshi kubera iki kuko abo bagenzi babeshejweho no kuza kugufasha kuba mu birori musangira ivyawe uko niko ibintu bimeze reka ndakubwire birababaje cyane ukungene abantu batiyumvira kuinvestisa bikeya baba bafise ku bw'ejo ahubwo bakumva yuko ubuzima bugizwe n'ibirori gusa aho abandi basohokera ilfo yuko nanje ndahasohokera ivyo nabonye abandi bambara ilfo yuko nanje ngira gute ndavyambara ivyo nabonye abandi bakora ilfo yuko nanje ndabikora reka ndakubwira ndafise umugenzi ari ngaho kandi ndamuvuga kuko icyo kiganiro twakigiranye jewe nawe turi kumwe mu rugo iwe nagiye kumuraba tuko turaganira yarambwiye ngo en fait bon des fois hari abantu yo turi kumwe nisanzura ndashaka kubabwira n'importe quoi rero jewe ndagerageza ko observe ndi mu nzu yiwe mbona aho televiziyo yiwe iri ndambwira ati ariko iyi televiziyo yari ikwiye kuba muri iki kibanza bose baca baratwenga kubera iki kuko iyo televiziyo bari bamaze igihe kirekire amezi batayiraba ni naga televiziyo gatoya ka 14 pouces turabiganira kuko ngene aho iri positione atariho yari ikwiye kuba turinjira mu biganiro avati rero tumaze n'igihe tutanakaraba rero nta mpamvu yo kukadeplace okay avati ariko nari niyumviriye kugura iyindi nini ni okay none bimeze gute nti oya amafaranga naronse yo kugura iyo nini nanse kuyagura iyo nini kuko navuga nti ninagura iyo nini nzoraba televiziyo ariko nzoba ataburyo nsigaranye abati rero icyo naciye nkora n'igiki naciye mfata ayo mafaranga yo kugura televiziyo ndayinvestisa mu bindi bintu kugira ngo igihe nzoba mfise amafaranga ahagije nzogura televiziyo ndaba ariko kandi mfise n'amafaranga abandanya akora ibindi bikorwa nuko murabona icyo kintu ofete uku niko abantu tumeze hari abantu mu murabizi na yangu uri bati ngo umukobwa ahitamo umuhungu afise televiziyo akanka umuhungu afise vision uyu mukobwa azoza ubuzima bwiwe araba umuhungu wa vision muri televiziyo y'umugabo wiwe ofete iki ni ikibazo gikomeye kuko dukunda ibirori dukunda ibintu byatira amaso yacu dukunda ikintu cyose gisohotse ubwa mbere ndimo kuganira n'umuntu avuye muri Canada arambwira ati ngo abarundi muri Canada ngo afa gushikayo ngo agaca atangura kurondera imodoka zigezweho bati nk'ubu turi muri 2019 bakomanda imodoka izosohoka muri 2020 imodoka izosohoka muri 2020 abarundi bariko barazigendamo muri Canada bati none bikagenda gute uwo n'umuntu ahembwa $2000 par mois hanyuma ubuzima bwe bwose bukazohera ariko arariha ideni ry'imodoka akazosanga niyo modoka ipfuye ataraheza kuyiriha donc uko niko reka ndakubwiye n'isi irabidufashamo isi iratugirira amapublicité isi twereka ibintu bishasha bisohotse isi twereka ibintu vyiza bigezweho isi twereka ahantu heza abantu batandukanye bajamo nawe ukumva yuko ukwiye kujayo ugaca ugenda hako weinvestisa ukagenda muri ivyo bintu bikakumaramo amafaranga yawe ukamera nk'uyu muhungu ugakubitika mu buzima Imana dufashe cyane n'ikindi kibazo gihari nikiye ni nuko ngene abantu batazi no kubika kwekonomiza icyo aronse cyose sans foyer sans permanence ni munda dumbu ntiyumvira yuko icyo kintu ashobora gukoresha 50% hanyuma iyindi 30% kumbure akayishira mu bindi bintu hanyuma 20% akayibika no ibije vyose ni tayari twende Imana dufashe cyane reka ndakubwire ibi bituma abantu bakena ushaka uburi dependa ku muvyeyi wawe ushaka uburi independa ku muvyeyi wawe uzopfa ukenye rero ikibabaje nuko
abo bantu baca babaho barindira ibitangaza, igitangaza kandi kibaho uburyo bwo kujya mu kirori. Alors que ntituri mu bihe vyo kurondera ibirori, turi mu gihe cyo kumenya umuvyeyi wacu, notre racine. Umuvyeyi wacu n'umukozi, natwe turakora. Ntabwo ari ivy'abantu bamwe turakora. Reka ndakubwira, ushobora kuba ukora ibitandukanye n'ivyo uwundi akora, kandi reka ndakubwire niko biri. Hariho bamwe bakora ubuzi bwinjiza amafaranga vuba, hariho abandi bakora ubuzi bwinjiza make, ariko ikiri ngombwa ni uko umenya gukora, icya kabiri ni uko umenya kuekonomiza, kubika. Iminsi y'ibirori irashobora kuzoza cyangwa ntizoze. Mbabarire ndabivuge gutyo. Rimwe nigeze kumva inkuru ya Apotre Masasu. Niwe yavuze ati yagiye muri voyage de noces, abana biwe nimba bamaze guheza secondaire, kuko igihe yagira mariage nta buryo yari afise, kugeza igihe abana biwe bahezaga amashuri ubwo buryo. Donc yagiye kuronka uburyo abana biwe bahejeje secondaire, agaca agenda hehe muri voyage de noces sasa we n'umugore wiwe. Hari igihe bizoshika ikindi gihe kitari igihe ca none, ariko icyo nshaka kuvuga niki nuko hariho n'igihe bitazoshika, ukazomara ubuzima bwawe bwose ukazoja mu ijuru utagiye muri voyage de noces. Kandi reka ndakubwire, Imana ntabwo izovuga ngo bo wowe kuko utagiye muri voyage de noces rero hari ikibazo sinza kubwira icyo ndaguha ngaha. No, ivya hariya turabisangiye twese, arabagiye muri voyage de noces n'abatagiyeyo. Ikiri important nuko umenya yuko ukiri ngaha mu isi, icambere ukibagirwa imizi yawe, nta kintu na kimwe kitogutwara. Ariko kandi ikibabaje nuko hariho n'abantu bakiri atashe ku mizi, ariko imitima yabo itwarwa n'ibintu biriko biratwara bisi. Imana dufashe cyane. Okay, shaka murabu uyu mutipe, kubera iyo nyifato arakubititse mu buzima. Abagenzi bamaze kumurira ivyiwe baramubishi, baracitse, siko baradisparesheje, bose baragiye. Le type abuze n'umuntu numwe. Bon, au fait ibi mumaze kuvyumva bavuga ati ngo ni washaka kumenya abagenzi bawe bukuri uzobamenya igihe uri mu magogwa, siko wowe ndazo kugumako bigoranye, wowe ndazo kugumako bitagenda neza, uyazoba ari umugenzi w'ukuri. Babandi musohokana mu birori, hanyuma igihe bitameze neza ukababura, barabo kuza kugufasha kukurira ivyawe, kuko nawe wari wahisemo kubirya. Imana dufashe cyane. Ejo bundi ndiko ndumva inkuru y'umutipe. Uwo mutipe yarakubititse cyane mu buzima, yarakubititse, ubuzima bwe bumeze nabi. Hanyuma haza umugabo yari yaje gukorera muri ico gihugu, aca amubonye avati ndabona yuko ugowe kandi yuko ukeneye gufashwa. Ati rero icyo ndagufasha jewe nikihe? Ngira ndaguha akazi. Muri aka kazi ngira nguhe nzo guhemba 2 millions. Ariko kandi muri zo 2 millions zo guhemba nzorenzako 200,000. Hama wewe uzokoresha 2 millions, izo 200,000 uzibike, hanyuma hari igihe nzo kubwira icyo tuzokoresha izo 200,000. Le type a vati quand même urantabaye. Ukwezi kwa mbere 2 millions ziramuhagije, akoresheje 2 millions, hariho n'ayasigaye. Ukwezi kwa kabiri akoresheje 2 millions, ariko ntayasigaye. En fait yandi yasigaye kuri 2 millions za mbere aya transfer mu kwezi kwa gatatu. Mu kwezi kwa gatatu ariye les 2 millions na yandi yari yasigaye. Ariko murumva yuko les 200,000 ziriko ziraja muri konte. Mu kwezi kwa kane 2 millions ntizikwiye, acaja kwikora muri konte, avati ngo bon mu kwezi gukurikira nzoyariha, nzoca nshiramo 400,000. Gutyo agendarya, donc atangura kurya les 2 millions 200,000, arya 2 millions 200,000, aba makeya atangura kurya nayo muri konte arayarya. Nyuma y'imyaka 10 wa mugabo yaje gukora muri ico gihugu, avati burongera ntahi wacu. Ngati rero ingo tuganire, ndakeneye yuko uzana y'amafaranga yo muri konte. Umutipe asanga ntana 200,000 arimo, harimo 150,000 nyuma y'imyaka 10. Rero lo type uwo mugabo aramubwira ati igihe naje nagusanze ugowe cyane,
ndaguha akazi kugira ngo ndagutabare, ndaguha umushahara mwiza kugira ngo ntuze wifuza ibintu, ndaguha nayo ubika, ariko ikibabaje ni uko ntiwahagijwe n'umushahara, nayo kubika warayariye. Ubu rero ndasubiye iwacu, ayo mafaranga nashakaga yuko ubika yari investissement uzoca ugira jewe namaze kugenda, ariko malheureusement ngusize uri umukene kurusha uko nagusanze. Ofete biroroshe kuvuga, ariko reka ndakubwire, hari umuntu ubu nyene hari ikintu kiri mu mutwe azi yuko hari ikimuguye mu maboko acaja kurondera directement. Ariko reka ndakubwire, nimba tutazi uko umuvyeyi wacu ameze, umuvyeyi wacu arinvestisa, reka ndakubwire n'ingabire n'ubutunzi nawe we kuba ukiri muzima ni investissement yiwe, n'ubuzima bwawe uno munsi ni investissement yiwe, kuko arakwiteze ko inyungu kuri we. Ariko ikibazo ivyo ntabwo tuvyigako, ntitubibona, tujanwa n'ikirori, natwe duse n'abandi, natwe tumere nk'abandi, natwe tuboneke nk'abandi, namibanione. Imana dufashe cyane, amen. Kandi reka ndakubwire, ejo haraza, umunsi ntuherana n'uno munsi, ejo haraza. Rero utari prepare ku bw'ejo, ejo uzoba uri kurarira wicuza ivyo wari ufise ejo hahise, ukaba warabikoresheje nabi. Imana dufashe cyane, amen. Okay, nshaka ngaruke muri texte yacu. Uyu mutipe kubera gukubitika mu buzima aja kurondera akazi, bamurungika kuragira ingurube. Reka ndakubwire, mu Bisirayeli ikintu ca mbere casuzugurwaga cyane yari ingurube. Uce wiyumvira bavuze ngo umwana agiye kuragira ingurube, donc situation yiwe yari yabaye mbi mu buryo na dignité yiwe yari yamaze gutakara, mu buryo yifuza no gusangira n'ingurube. Ibintu iwabo batashoboraga no kwemerera kuba muri societe yabo. Ari ahantu ubuzima bwiwe bwamaze kononekara. Kubera iki? Kuko atamenye ubwenge bw'ukungene ashobora kuinvestisa ubuzima bwiwe positivement, akabwinvestisa ku bantu babuvaloriza, akabwinvestisa ku bantu bamuha agaciro, kugira ngo nyuma y'ivyo n'igihe habaye ikibazo, n'igihe habaye amapfa, n'igihe habaye izindi ngorane, uyu muntu azaba afise urufatiro rumushigikira. Imana dufashe cyane. Ariko kandi Imana ishimwe. Kubera iki? Kuko iki nico jewe nita kwihana, icyo twita la repentance. Ufite ni ijambo ry'igiheburayo rivuga metanoia. Ijambo metanoia mu giheburayo ni ijambo rivuga guhindukira à 180 degrés. Ikibazo gihari niki nuko deux fois iyo abantu bariko barahindukira hako bagira 180 degrés, abantu baca bagira 360 degrés, bagenda gutya bagaca basubira gutya, babati nahindukiye. Ariko ufite iryo jambo metanoia ni 180 degrés. Mu yindi vugo narindi gutya, cette fois-ci mpaye umugongo aho naringiye, je prends une autre direction. Ariko abantu bose ntibahindukiye, bose bahindukiye, ariko ikibazo gihari nikiye nuko umwe yahindukiye 180%, undi yahindukiye 360, non 180 degrés, undi yahindukiye 360 degrés. Mu yindi vugo yahindukiye asubira kuraba aho yarari, anaendelea ile njia. Ariko rero uyu muhungu wewe yahindukiye 180 degrés. Kubera iki? Kuko yashitse ahantu atangura kwibwira bati quand même ubu buzima ndimo subganje. Nico mvuga nti ntiwibagira imizi yawe, kuko naho vyo kugora gute ikintu cyonyene kiduhagurutsa, ikintu cyonyene gishobora kudukura aho twazimiriye ni igihe turi conscient naho twaje tuva. Utari conscient ni wanyu, utazi iwanyu, waratakaje igicapo cy'iwanyu, birakugora gusubira guhaguruka.
uyu mutipe aravuga ngo kwa data. Mwumve iryo jambo, kwa data. Nzi ngaha narondeye independence, nikuye kuri data, ariko aracari data. Ni data, icyo ni cyambere. Reka ndakubwire, ntushobora kuzoshika ahantu uva muri ivyo urimo nimba utarasubira gukonsidera so. Reka ndakubwire, Kristo yaduhuje n'Imana. Imana isubira kutubera umuvyeyi. Rero iyo tudahaye agaciro icyo Imana iri cyo kuri twebwe muri Kristo Yesu, reka ndakubwire yuko ubuzima bwacu buzobandanya bwiyamfonsa muri situation turimo. Nabivuze ahangaha sindi ko ndavuga umuntu ubuzima bwe bumeze neza financièrement, matériellement, cyangwa umuntu butameze neza financièrement cyangwa matériellement. Non, si vyo ndiko ndavuga. Kuko ivyo bintu biri matériel, ibi ni ibintu bibesha amaso yacu, ariko imitima yacu igowe, imerewe nabi. Umuntu akaba bifise ariko atabumbwa. Umuntu akaba bifise ariko umutima wiwe utaruhutse, umutima wiwe utaryohewe, akaryoherwa ari uko abibonye, ariko yiyumviriye yuko bishobora guhera, umutima wiwe ukabura amahoro. Imana dufashe cyane. N'amabi yose akaza avuye kuri ivyo bintu. Iki nico kintu kibabaje. Imana dufashe cyane. Amen. Ariko uyu muhungu yibuka se ati no, ndi ngaha kandi situation ndimo ni jewe nayishizemo, ni jewe nikuye muri couverture y'umuvyeyi wanje, ni jewe narondeye independence ku muvyeyi wanje, ndeke ivyiwe kugira ngo nkore ibintu uko jewe ndavyumva. Nisanze muri iyi situation ari jewe nayishizemo, ariko hari umuvyeyi mfise. Kwibuka umuvyeyi wiwe bituma atangura gufata yandi ma resolution mu mutima wiwe. Avuga ati ubu rero ngira mpaguruke ngende nsanga umuvyeyi wanje, ndamwikubita imbere, ntangura kumubwira. Icyo nico twita la confession, kwatura. Ndamubwira ati nacumuye kuyo mu ijuru, naranagucumuye ko wewe. Reka ndakubwire, uno munsi hari ubutumwa buriko buravugwa hirya no hino, buriko burabwira abantu ngo nta mpamvu yo kwatura kandi ihari, ngo wowe warakijijwe rimwe risa, ntabwo ukeneye kwatura. Reka ndakubwire, kwatura bigize ubuzima bwacu. Nuwatura, nusaba imbabazi kuco yakoze, nuko azi yuko izo mbabazi ziri disponible kubwiwe. Umuntu yanka kugira uwo mutima wo guca bugufi, arekonesa ikosa ryiwe, uwo muntu n'umworgeye, cyangwa uwo muntu ntabwo yizeye ko imbabazi z'Imana zishobora kumushika ko nawe nyene. Imana dufashe cyane. Reka mvuge ibi bintu bine, ibintu bidufasha kugira ngo umuntu ashike kuri vraie repentance. Icyambere nuko umuntu arekonesa yuko yacumuye. Mu kurekonesa yuko wacumuye, reka ndakubwire, uranasenga mpemu yera agufashe kugira ngo akwereke ivyaha vyose ufise. Apana vya bideo vati ngo mwami ngo mbabarira ivyaha vya bindi nibuka na vya bindi ntibuka. Reka ndakubwire, ni wowe wabikoze, ntuvuga ngo ntavyo wibuka. N'igihe wavyibagiwe, saba mpemu yera bikwibutse, ubisabe ko imbabazi kuko warabikoze. Kubera uko urabirenza ku ruhu rw'amazi, nimba ari uruho nivyo nyene muravyumva. Ico birenza ko cyose ntiwari ukwiye kubirenza ko. Saba imbabazi kuri ico kintu uzi yuko wakoze. Ni nk'umuntu aja gusambana afati ngo umbabarire ivyaha nakoze nivyo nibagiye yuko nakoze. Yazurumye umuntu amafaranga, agaza ati umbabarire ivyaha nakoze, ivyo nibuka nivyo ntibuka. No, narasambanye, narivye, nabesheye umuntu, naratukanye, ndumunyarusaku, domakuru toke. Imana dufashe cyane. Biri très important. Mwemu yari ariho kuvuga ngo twibutse ivyo vyaha, twibaza yuko twibagiye, naho kenshi tutaba twavyibagiye tuvyirengagiza. Imana dufashe cyane. Amen. Hama uvyature, ubivuge kimwe cyose ukibwira Imana. Ariko kandi n'igihe ari ngombwa yuko urepara
ku mugenzi wawe uzi yuko wagiriye nabi bikore, kuko nta kwihana iyo utari kurarepara kuri mwene wose wundi. Wati ngo ndashima Imana yarambabariye, ariko mwene data wamwivye ipantaro ari ngaho, mwene data wamwivye umugabo ari ngaho, mwene data uryamana n'umugore wiwe ari ngaho, umukobwa w'abandi wateye inda, mwese mwinjira muri life center ukaduza amaboko, hanyuma akakura bagahinda kakamwica kuko utari kurafata responsabilité zawe nk'umugabo, kuko amaze kuba umugabo giye wateregenda. Rero ukwiye gufata responsabilité z'uwo mwana. Wakabati ngo no ngo Imana yarambabariye, repara, tunganya ivyo bintu, kuko ubuzima bw'undi buriko burononekara kuko udashaka kugushira mu rutonde ivyo wononye. Na Zakayo yarasubije abo yivye, kandi yaranabasubije inshuro 4, kuko mu yindi vugo bari kuba baramaze kunguka inshuro 4 ivyo yari abatwaye. Repare. Hama igihe uzi uko wasavye rero imbabazi neza, unakira imbabazi z'Imana, uzakire, kuko Imana iratubabarira igihe turi sincere tuje imbere yayo. Amen. Reka ngire nk'uheza, siko point ya kabiri, reka ndayivuge gutya. Uyu mwana yabwiye se, yabwiye ati ngo nza kumubwira ngo nacumiye kuri mu ijuru no kuri wewe, rero singikwiye kwitwa umwana wawe, fumungira umukozi. Ufate mu mutwe w'umwana, nyuma yo kuraba amabi yakoreye umuvyeyi wiwe, nyuma yo kuraba inyifato mbi yagize imbere y'umuvyeyi wiwe, atangura kwikonsidera nk'umukozi, abona yuko atagifise valeur mu nzu kwa se. Ariko igitangaje niki, nuko igihe yashitse kwa se, amaze kumubwira, se wiwe ntiyarindire yuko anashira ku iryo jambo ngo ngira umukozi. No, se wiwe yaciye avuga ati ahubwo gira vuba ya mvune yera, gira vuba impeta, gira vuba inkweto, gira vuba baga, gira vuba twinjire mu munezero. Yesu ashimwe cyane. Wewe wikonsidera nk'umukozi, we agukonsidera nk'umwana kwa kundi nyene. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwire, ivyo twatakaje bitugira ko ingaruka mbi twebwe, ariko ivyo twatakaje ntibihindura umutima wa data kuri twebwe. Urukundo gukunda araca gukunda. Nimba utibuka iki kintu, nimba wibagiye umuvyeyi wawe, nimba wibagiye imizi yawe, nimba wibagiye aho ukuri ubuzima bwawe, reka ndakubwira uzokoma wiyumvira yuko atagaciro ufise imbere yiwe, ariko kandi avati ico mu mwana wanje akamenya ico ari cyo kuri jewe. Ibi birahindura ama decision yose afata mu buzima, birahindura uko yibona, birahindura ibi manipula ubuzima bwiwe. Ntazosubira kuba manipulé na n'importe quoi. Uyu muntu azobaho azicarico kuko yamenye aho avoma ubuzima ni kuri jewe, ni jewe mizi yiwe. Yesu ashimwe cyane. Umunezero bumunezero, ufate igihe umwe yiculpabilizaga umuvyeyi wewe akamutsindanishiriza, igihe yari yatakaje autorité, umuvyeyi wiwe akamusubiza l'autorité, akamuha kandi impeta, kuko wagarutse sous couverture yanje, urashobora kandi gutegeka ukumvirwa, urafise kandi uburenganzira muri muvyi wanje. Ntabwo ndiko ndakurihisha ivyo watakaje, ahubwo icyo nshaka nuko umenya yuko ukwiye kubaho uva mu buzima bwawe kuri jewe. Yesu ashimwe cyane. Hama ndarangije mvuga rero kuri uyu umwana w'icyangazi wa kabiri. Umwana w'icyangazi wa kabiri ni imfura. Uyu mutipe we yagumanye nase. Uyu mutipe we yakoze ivyo samusaba vyose gukora. Uyu mutipe yari umukozi mwiza, agashimwa n'abantu bose, agakora, ntiyashoboraga guca ku ruhande cy'umuvyeyi wamubwiye. Ariko ikibazo gihari niki, nuko igihe
yumvise ibyabaye agashavura umuvyeyi we akamubwira ati s'il te plaît ntabwo wari ukwiye gushavura ni ton frère ngo oya mu cyongereza ijambo rikoreshwa ngaho akoresha ijambo ryo kuba umuja avuga ngo jewe narakubereye umuja iki gihe cyose mu gihe umwana wawe uyo mu gihe icyo cyana cyawe icyo cyagiye kuyayisha ivyawe ubuhumbu jewe nakubereye umuja iyi myaka yose sinigeze ngarariza itegeko ryawe na rimwe nari ndi umuja iwawe ufite icyo nicyo nita umwana w'icyangazi wa kabiri ari mu nzu kwa se ari sous couverture ya se ariko ikibazo afise ni uko kwa se il se considère nk'umuja il se considère nk'umukozi rero ariko arabwira se nyuma yo kugukorera nk'umuja iyi myaka yose nta n'umunsi n'umwe wigeze uma n'agahene ngo nsangire n'abagenzi banje juste imagine toi umuvyeyi azi yuko ivyo mfise ni ivy'umwana wanje kandi igihe cyose ashatse kunezerwa arashobora kunezerwa ariko umwana nawe agakora akabira icuya agataha yakubititse yiteze yuko rimwe sazomuha agahene aja gusangira n'abagenzi biwe umwana atakariye hehe mu nzu kwa se umwana yibagiye imizi yiwe umwana yibagiye aho avoma ubuzima reka ndakubwire iki nico kibabaje yuko hariho n'abantu bari muri eglise bakora ibikorwa byinshi bitandukanye muri eglise basenga cyane muri eglise batanga amashikanwa menshi muri eglise bakora ivyo basabwa gukora muri eglise atakintu na kimwe badakora cyasabwe yuko bakora ariko bakabikoreshwa no kugira ngo bemerwe bakabikoreshwa no kugira ngo bahabwe icubahiro bakabikoreshwa no kugira ngo bagire inyungu runaka baronka mu byo bariko barakora nigeze rimo kuba ndiko ndavugana n'abantu kuri iki kintu ndavani s'il vous plaît dutahuye yuko turi abana b'Imana ntidukoreshwa no kugira ngo turonke inyungu ziva ku Mana bavuga ati ngo yangu urazi ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo yuko hariho n'ibitsibo mu ijuru ntego hariho ibitsibo mu ijuru ariko rero igitangaje nuko ivyo bitsibo bitabikiwe abakora okay reka ndabivuge muri ubu buryo ntidukora kugira ngo tuzoronke ivyo bitsibo byo mu ijuru twebwe turakora kuko turi mu nzu ya data twebwe turakora kuko turi mu rugo kwa data twebwe turakora kuko dukorera ubwami bwacu ubwami bwa data hanyuma ivyo bitsibo Imana yarabibitse mbere yuko dukora Imana ntiyatubwiye ngo dukorere ibitsibo Imana yatubwiye gusa tuba abana hanyuma umwana wese ari responsable arakora nakorera igitsibo ariko kandi yakoze neza igitsibo arakironga sinzi yuko muko muranyumva icyo nshaka kuvuga sinkora kugira ngo nzoro nk'igitsibo sinkora kugira ngo ndonke umugisha uva ku Mana sinkora ivyo nkora vyose kugira ngo Imana icire inzira reka ndakubwire no kutumanipira rimwe na rimwe bakatumanipilisha ivyabaye mu gihe cya Hezekiya ngo reba ivyabaye kuri Hezekiya ngo yayibukije Imana bati Imana ngo narakoze ibi naragukoreye na biriya narakuyeho ibigirwamana adonde ivyo yakoze vyose ngo Imana ikibwira gute ngo icumongera 15 ans de plus ngo murabona ngo namwe mukore ngo muze muronke ivyo mwibutse Imana reka ndakubwire nimba ukoranye umutima nk'uwo ntabwo uriko urakorana umutima Hezekiya yarafise kuko Hezekiya ntiyawukoranye kugira ngo Imana izimwongere 15 ans Hezekiya yarakoreye Imana kuko yarakwiye gukorera Imana hanyuma muri ico gihe yasenze asaba Imana ico yumvaga yuko ashaka rero ntidukora kugira ngo Imana iziduhe ikintu tubikora kuko dukorera umuvyeyi wacu tubikora kuko dukorera data kuko ubuzima dufise buva kuri uwo muvyeyi wacu il est notre racine niwe aduha ubuzima dufise
Yesu ashimwe cyane. Sinkora kugira ngo nikonekte kuri we, sinkora kugira ngo ndonke ivyo ampa, arabimpa. Rero kuko abimpa jewe ndakora. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwire, kuko hari imvugo itahurika. Iyo tuvuze ibintu bifatika biratahurika cyane. Sinkoreshwa no kugira ngo Imana izintungishe. Sinkoreshwa no kugira ngo Imana izimpe imodoka nziza, kugira ngo Imana izimpe inzu nziza. Sinkoreshwa no kugira ngo Imana izompe gupakura amahanga. Ivyo sivyo binkoresha. Ariko kandi icyo nkeneye ndashobora kugisaba data. Ariko ivyo nkora simbikoreshwa no kugira ngo data ampe icyo ndamusavye. Icyo nkora ndagikoreshwa nuko nzi yuko ivya data n'ivyanje. Ivyo nkora ndabikorera muri famille yanje. Je fais partie y'iyi famille y'Imana. Rero mbikoreshwa n'umutima w'icyo nzi yuko nzico. Ndabikoreshwa no kumenya yuko ubuzima bwanje buri connecte ku mizi yanje. Iyo mizi yanje niyo Mana, niyo Kristo Yesu yampaye ubuzima buva ku Mana. Imana dufashe cyane. Bene data, ndashaka yuko dutahura yuko naho utari umwana w'icyangazi yatwaye umutima hirya yase, urashobora kuba umwana w'icyangazi ari hafi yase, agakora atazi icyo ari cyo, agakora akorera agahene, agakora akorera ibintu biri materiel. Ibi nivyo usanga umuntu avuga ngo nyuma yuko nakoze ibintu biriya vyose ngo heraba ngo abantu baraneglija, ngo abantu ntibagira iki. Reka ndakubwire, uko kuntu umuntu arya umuhara abandi nuko yakoreshwaga, nuko abantu baca bamuhemba ibihwanye n'ivyo yakoze. Ariko reka ndakubwire, nimba uri mu rugo kwa data, ukoreshwa n'umutima wo kumenya yuko ubuzima bwawe buri atashe kuri iyo mizi, ukayibagira cyangwa ukayirengagiza, ubuzima bwawe buzomererwa nabi. Imana dufashe cyane. Rero ndasenga yuko Imana idufasha, Imana idufasha kugira ngo ubuzima bwacu bwame iminsi yose buri conscient. Kuko iki ni cyo umuvyeyi yashatse, kesa swa kuri uriya mwana yagiye, kesa swa kuri uyu mwana ari muhira, bose yashatse yuko batahura ico barico. Muri abana ntimuri abakozi, muri abana ntimuri abantu babeshejweho nuko hanze ibintu biriko birabaho, ntimuri influence na systeme y'isi. Muri sous couverture yanje, ubuzima bwanyu mubuvome kuri jewe, muzobaho ubuzima buryoshe, muzoca ubwenge, mumenye comment investir ubuzima bwanyu positivement, ubuzima bwanyu bugira ivyamwa kuri mwebwe no ku bandi bantu. Muzosubirana autorité mwari musanganywe igihe cyose muri munsi ya couverture yanje. Amen. Duhaguruke dusenge. Hallelujah. Ndashaka yuko dusenga, ukaba uri ngaha utari connecte kuri iyo mizi, ukaba uri ngaha utarizera Yesu. Niwe ndiko ndavuga utari connecte kuri iyo mizi. Sindiko ndavuga ukaba uri ngaha usengera muri Life Center cyangwa usengera ahandi, ukaba uri ngaha ubuzima bwawe butarasubira kunywana n'Imana, ukaba uri ngaha utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, kuko nivyo vyonyene bigukonekta n'Imana. Ntusohoke ako karyo ugahushije. Icyo ni cyambere. Ukaba uri ngaha kandi ariko washimye kubaho ukuvyumva uko ushaka, ukumva yuko udakeneye couverture y'umuvyeyi wawe. Ivyo
bikinfluence ubuzima bwawe ugasanga uri kurabaho ubuzima nk'uko isi ibayeho, n'akaryo kawe ko kuvuga ati data ndagarutse kandi ku mizi yanjye, ndagarutse kandi kukuvoma ku buzima bwanjye, ndagarutse kandi munsi y'umutaka wawe. hanyuma no kuri wowe uri ngaha ubuzima bwawe bukiri atashe kuri iyo mizi yawe, ugikonsidera imizi yawe, ugikonsidera aho ukura ubuzima ku Mana muri Yesu Kristo. wowe uri ngaha reka ndagutumire ushima Imana kubwa couverture yayo ku buzima bwawe, ushima Imana kuko ivyo ifise biri disponible ku bwawe. Haleluya, 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 haleluya. Ariko nshaka guhamagara ukaba uri ngaha wewe utarizera Yesu, ukaba uri ngaha wewe utari connecte kuri iyo mizi, ukaba uri ngaha urashobora juste kuduza ikiganza tugufashe gusenga. Nimba uri ngaha uno munsi ariko utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, reka ndakubwire wewe nturi kuri iyo mizi, nturi ku Mana, nturi kuri Kristo. wowe ubuzima bwawe ntiburi classe muri aba bana babiri twavuze bari kumwe n'umuvyeyi, kuko wewe nta muvyeyi ufise udafise Imana. Niyo mpamvu no gutumira nimba uri ngaha uduze ikiganza tugufashe gusenga. N'akaryo keza ko kugira ngo uno munsi na wewe ushobore kwikonekta n'umuvyeyi, ushobore kuza uje mu mizi itanga ubuzima, iguha ubugingo budashira, kuko uri mu batakaye kandi yazanywe no kugira ngo akuronke, agucungura, agukize. uwo niwo munezero wiwe. wowe uri ngaha tugufashe gusenga, wowe uri ngaha muri kino gitondo tuguherekeze muri aya masengesho. Haleluya. Reka ntumire wundi wese atangure gusenga. Urashobora gusenga wowe urazi aho umutima wawe watakariye, urazi aho umutima wawe wangariye, urazi aho umutima wawe wangariye uja kuvoma ubuzima mu bindi bintu. Urashobora kwihana uno munsi, urashobora kumusaba imbabazi uno munsi, urashobora kumutakambira. N'umuvyeyi ntagucira urubanza, n'umuvyeyi ntabwo agutererana, ararindiriye yuko usubira kandi kuba conscient yuko ungene ubuzima bwawe bwangariye kure yiwe, bigatuma isi kwinfluence uko yashoboye kukwinfluence, ikana kugirira nabi nk'uko yashoboye kukugirira nabi. Ariko kandi n'umuvyeyi wawe arashaka kurestora ubuzima bwawe, arashaka kurestora ivyononekaye mu buzima bwawe, arashaka kandi kugusubiza iteka wiyambuye wowe wenyine. Yesu, 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 Yesu. Haleluya. Mwami ndagushima wowe muvyeyi, Mwami ndagushima wowe muvyeyi wacu, wowe dukomokako, wewe tuvoma ku buzima bwacu,
wowe tuvoma kwa karanga kacu, wowe tuvoma kwa mavalere yacu, wowe tuvoma ku bwenge buzima. Ndagushima Mwana, ndagushima Yesu. Niyo mpamvu muri uno mwanya nkweretse ishengero ryawe Mwana, umuntu wese muri kino kibanza. Mwami, babanzi imitima yabo bayikuye kuri wowe bakayishyira ku bindi bintu, babanzi bikuye su couverture yawe, babanzi bashatse kubaho uko bavyumva, uko ubwenge bwabo bubabwiye, uko babona abandi babayeho bwose Mwana. Ariko kandi ivyo bikaba bidashobora gukiza, gusatisfeza, kuruhura umutima w'umuntu, ahubwo ubuzima bw'umuntu burushiriza kumererwa nabi, ahubwo ubuzima bw'umuntu burushiriza kwononekara, aho umuntu Mwami atakaza na dignite yiwe. Ndasengera uwo muntu ari muri kino kibanza, umushoboze guca bugufi no kumenya yuko atabuzima nyabwo umuntu ari independa kuri wowe Mwana. Ndasengeye abana bawe kugira ngo umwe wese urushirize kumuhishurira icurico n'urukundo rwawe kuri we. Wowe muvyeyi, wowe muvyeyi, wowe tutakurondezwa Mwami no kugira ngo tugire ico tugukuyeko, ahubwo tukurondera kuko ubuzima bwacu tubuvoma muri wowe. Wowe tutagukorera kugira ngo uduhe, ahubwo dukora kuko Mwami turabana mu rugo. Ndasengeye ishengero ryawe Mwami kugira ngo umuntu wese atahuke, amenye yuko kuva igihe yakwapartenyeko yacitse umwana mu muryango, yacitse umwana mu muryango wawe, aho Mwami ivyiza ufise ari umugabane wiwe, aho ineza yawe yamana nawe na ntaryo Mwami. Hezagira abana bawe Mwami, ubagirire neza. Ushimirwe umuntu wese yabaye hano muri kino gitondo, ushimirwe umuntu wese yagize icyo akora muri kino gitondo, ushimirwe Mwami umuntu wese yitanze mu guserva abandi. Ukomeze guhezagira abana bawe mu buryo butandukanye, garagare nk'Imana, ugiriye neza abana bawe mu izina ryawe gera Mwami Yesu, amen. Haleluya. Umwami Yesu abahezagire.